mwakoze guhitamwo radio haguruka kaze ku makuru yo kuno munsi w'Imana igenekerezo rya 13 ndamukiza umwaka wa 2025 mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ubuhinga bw'ivyuma hariyo Ben Felix Rankunda kuri mikro muri kumwe na jewe Arine Munezero mere ku ngingo nkuru ziyagize ibimenyetso vyinshi birerekana ko amatora yimirije atazogenda neza iyo nyangwa gateka kazi na muntu bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD yatumye bamwe mu bari bagize umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi severe batabarahunga kubera gatotezo mu ntango zano makuru barabitubwira ku muriri bamwe mu bashinga amateka baranegura ingene umukuru w'igihugu yemereye abakozi ba leta bagiye mu karuhuko k'izabukuru ko bazoza bararonka gahembo kangana n'umushahara bari bagezeko mu gihe co gukukuruka ariko bikaba bitigeze bishigwa mu ngiro turababwira n'ibijanye n'igwirirana ry'abana bo mwibarabara mu gisagara ca Ngozi aho bonona ibintu bitari bike abavyeyi bagasabwa kuguma hafi y'abana babo aya hamwe n'ayandi ni mukanya mwidonido ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze hari impunzi yo mwikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania yitwa Gasongo iba muri zone y'indwi village y'indwi yagira itwagwe n'abapolisi igihe c'isaha 3 n'igice z'ijoro mu masaha ya Tanzania induru ifata isi n'ijuru impunzi zirashwa baduka ziranka ko igipolisi kimutwara igipolisi kikaba caciye caduka kirarasa mu mpunzi ubu zimwe ziriko zihereza amashamba zihunga gorofa ni mu dutabaze turapfuye baratumbaze ni mu dutabarize baratumbaze hirya no hejuru hose aho wamushobora gutabariza nawe turarembye gose n'inkozi ko ziravuga gusa gaha ntiwoyumva ngaha n'ingorane urumva iryo terabwoba Kila Yesu nipate kuvuga vile kodi papa bure kodi ahubwo mbere ubuhumenga ko bashyiramo n'amarase rokete ubuho batanguye kurasa na za lance rokete ubuho amasasu birarangiye batanguye gushyiramo za lance rokete murabyumva ni ngorane nyine batanguye kurasa lance rokete gushika mu mwanya twatunganya amakuru amasase yarakiri menshi mwikambi ya Nduta ni inkuru tuzogarukako mu makuru yacu y'ejo mwari mwavyumvise mu ngingo nkuru ibimenyetso ni vyinshi vyerekana ko amatora yimirije mu Burundi muri uno mwaka 2025 atazogenda neza muri vyo harimwo ihonyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD aho na bamwe mu bari mu mugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi severe bataye barahunga kubera gatotezo umwigisha muri za kaminuza akaba n'umwe mu ndongozi z'umugambwe iprona zitavuga rumwe na CNDD-FDD Charles Nditije abishikirije inyuma yaho urunani Burundi bwa bose ruri muri ayo matora rumenyeshereje ko amatora y'uyu mwaka adashoboka kuko abashaka kwitoza batariko bashikira abanyagihugu ngo bababwire imigabo n'imigambi biturutse ku bukene bw'igitoro vyinshi kuri iyi nkuru tubibaze Ninete Nonsi Mutoni amatora yimirije bashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine azoba kuwa 5 Rusama 2025 hamwe n'ayazokurikira y'abakuru b'imitumba n'amakatiye hamwe n'ay'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka 2027 arafise ibimenyetso bikuru bitabesha vyerekana ko ayo matora azoba meza canke mabi
mu gihe abarundi bakeneye amatora arangwa n'umuco n'uburinganire mu bahiganwa bose, ntihagire ubusuma, iterabwoba, igikenye n'igitsure, hagatsinda ko kuba abarundi bo bene igihugu bashimye imigabo n'imigambi yiwe bataravye ubwoko n'ibindi, nk'uko vyagenze mu matora yo kwa 18 Nyakanga mu mwaka w'1961 yatumye abarundi baronka intahe yo kwikukira. Professeur Charles Nditije atangura ashikiriza ibimenyetso bine bikuru vyotuma amatora agenda neza. Muri ibyo bimenyetso bikuru rero nuko bwa mbere nuko mu gihugu hoba hariho ituze, amahoro n'umutekano kuri bose, Murundi wese akishira kizana, imigambwe yose, amashirahamwe yigenga, abimenyesha makuru agashikiriza ijambo, ivyo banegura leta bakabivuga batari umunwa kandi badatinya ko batotezwa, bose bakangana imbere y'amategeko. Ubwa kabiri nuko amategeko n'amabwirizwa agenga amatora canke imigambwe n'amashirahamwe yoba yugururiye bose. Imigambwe kora yisanzura atagitsure, atakokwa amaboko imugongo, haba imbere y'amatora, mu matora canke inyuma y'amatora. Cyane nuko umugwi ujejwe gutegura no gucungera amatora mu bitase ni mu Gifaransa hamwe n'amashami yawo yo mu ntara no makomine byoba bigizwe n'abantu bumvikanywe ko n'abaja mu matora bose kandi ataho begamiye, abantu b'abashingana ibijunja n'ijambo batavugira mu vumbi kumuvumba, badategwa igitsure canke ngo bahabwe amategeko n'umugambwe uri ku butegetsi. Ikindi ca kane nuko ubutegetsi bwo kwemera yuko haba abarorerezi b'amatora bigenga, harimo mbere n'abavuye hanze y'u Burundi, harimo n'abarundi nyene nk'abagize amashengero n'ibindi. Uyu munsi hasigaye iminsi mike ngo amatora abe, ibintu ntibyifashe neza mu gihugu. Ibigaragaza ko amatora yimirije atazoba meza akaba ari byinshi, hakabamwo iterabwoba riguma rikoregwa abanyagihugu bikozwe n'imbonerakure. Umutino no munsi byifashe gute kandi hasigaye iminsi mikenya ngo amatora ya mbere abe. Ubwa mbere kuvyerekeye amahoro n'umutekano kuri bose mu gihugu, uvuga yuko bitifashe neza na gatonya, kandi ibyo siyo ndabivuga kuko amaraporo yose atangwa n'amashirahamwe yigenga y'abampuzamakuru canke y'abarundi aremeza yose yuko agateka kazina muntu gahonyangwa, gahungabana, gahungabanywa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ko atacahindutse naho Perezida Nkurunziza yazanye akarambaraye kuva mu mwaka 2015 akaza ndashimiye yuko atacahindutse, ibintu biguma byunyuka bitera inyuma isubira nk'ibirenge, agateka kazina muntu n'ukuri ntako kifashe. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD buragahonyanga imisi yose. Rero bigafata intumbero nyinshi, abagize imigambwe itavuga n'umwe na leta baratotezwa, bagapfungwa, bakaburabuzwa, abantu barapfungwa bidakurikije amategeko, bamwe bakicwa, abandi bakanyuruzwa, harimo mbere n'abagihunga. Mwarabonye ko nabari muri wa mugwi y'abateka kazina muntu harimo bahunze kubera temeye ibyo bariko baratamikwa, ku buryo rero mu gihugu novuga ko haranga iterabwoba, gucecekesha wese aryogoye anegwa ibitagenda neza. Murumva hirya no hino imbonerakure zirirwa mu ikarashisi, zihabwa ingoho, zikinjura ijoro n'umutaga, zitera ubwoba abo bose baryogoye. Umwigisha muri za kaminuza akaba n'umwe mu ndongozi z'umugambwe Iprona zitavuga rumwe na CNDD-FDD, Charles Nditije abandanya ashikiriza ko amategeko agenga imigambwe, amashirahamwe yigenga arugaye, ubuvuze ibitagenda neza arafungwa canke akicwa. Ubukene buzura inzara mu gihugu bufise ingaruka mbi mu vyerekeye amatora, kuko butuma abanyagihugu bishikana muri CNDD-FDD ngo barabe ko boronka ico basamura, bikanoroha kugura abanyagihugu achat de conscience mu kinyamazuru, n'ibindi bituma abanyagihugu bava aho bari bakaja aho bibaza ko baronka ikirikesha. Ikindi novuga nuko
muri iyo ntumbero nyene amategeko agenga imigambwe amashirahamwe yigenga arugaye uvuze ico leta idashaka canke anego bitagenda neza acika umwansi w'igihugu bakamwiruka ko gushika bamutoteje kumwica bakamwica iyo rero aryugoye acapfungwa canke akicwa murumva rero yuko umugambi nyamukuru wa CNDD-FDD mu gucecekesha wese anegura leta avuga ibitagenda neza canke atanze ivyumviro byubaka mugabo CNDD-FDD itabikeneye ikindi novuga muri iyo ntumbero nyene nuko ubukene buzura inzara bitumwe n'intwaro mbi ya CNDD-FDD hamwe n'igituri casasiwe indava ivyo rero navyo nyene birafise ingaruka mbi ku matora bituma bamwe barongoye imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD canke abanywanyi bayo bishikana kugira ngo baronke ikirikesha bakacika bambe mukenda muke biroroha kandi mu matora kugura amajwi y'abantu bashonje bakenye ico bitasha de conscience mu bwiterago 5,000 acatora kwa mu ikarata y'umugambwe wundi wa CNDD-FDD acirwa agatora kuko abakenye ibiroroha kandi gushinga amashami mu migambwe bakayinyenyagura amashami mwe bisenyakurization mwarabonye byashikiye mugambwe senero wa Gwasa yaratsinze amatora mu mwaka wa 2020 mwarabonye byashikiye mugabo daskane prona n'iyindi imigambwe leta avuga numwe na leta iragoyagoya kandi kiretse senere bace basambura kubera ataburyo ifise kandi ko ivyo mvuze baza barica mu ibice batera ubwo abantu bakayivuga bakagenda aho baronka ikiri kesha. Urakoze Ninete Nancy Mutoni. Professeur Charles Nditije arabandanya avuga ibindi bimenyetso yerekana ko amatora atazogenda neza. Ibwirizwa shingiro rishasha ryo kuwandwi ruheshi mu mwaka wa 2018 rihamba burundu amasezerano ya Arusha yerekana ingene ubutegetsi busabikanywa hagati y'amoko hamwe n'abantu baba bitwa ko ari nkehwa mu nzego nk'abakenyezi n'abandi. Abitoza ku gatwe kabo basabwa amananiza naho barimwo basa n'abafuswe. Inama nshingamateka hamwe na leta biri mu gipfunsi c'umukuru w'igihugu amategeko atemera akabacahambwa. Ikindi novuga cyo kwerekana ko amatora azogenda nabi kuko niko bimeze n'amategeko agenga amatora hano hera kwibwirizwa shingiro ryo ku itariki 7 ruheshi umwaka wa 2018 rishasha ndahamba burundu amasezerano yarusha yerekana ingene ubutegetsi busangirwa hagati y'amoko n'abantu babitwa kw'inkehwa n'abakenyezi n'abandi. Amasezerano yarusha asana yafuswe mu ntangamarara kandi murazi ko mwaka wa 2005 wibwirizwa shingiro y'umwaka wa 2005 amasezerano yarusha yari hejuru y'ibwirizwa shingiro nko byari byemejwe n'inama nshingamateka. Muri iryo bwirizwa shingiro rishasha barafusa bitoza kwa twe kabo aho biri mu ngingo y'174 kuko uravye naho barimwo bavuga yuko kugira ngo umuntu yitoje kwa twe kiwe kugira aronke umushinga amateka mu ntara yitojemwo atwa kuronka ibice 40% by'amajwi yose yabitoje muri iyo ntara kandi abo mu mugambwe bonyene akenewe gusamba amajwi ashika 20% mwumva yuko naho babagumijeho basana babafutse kugira ngo wigenga uronke amajwi 40% ngira usumbya canke unganya na CNDD-FDD mwumva yuko ibyo bintu bidakunda bizabiherwa abana ngo n'ukuru n'umugore. Ikindi cerekana yuko naho abantu boja mu matora bakaronka ibibanza ataco bazomara mu gushinga leta umukuru w'igihugu ntaraba amajwi imigambo yaronse mu matora y'abashinga amateka agena abashatse muri leta kuko kera mu ibwirizwa shingiro rya kera waja muri leta bishaka yabarose amajwi ashika 20% yabitoje mu nama nshinga amateka. Bimwe byo gusangiza ubutegetsi amoko 40% ku batutsi 60% ku bahutu bisa n'ibyafuswe naho byagumyemwo
kuko naho bo bari mu nama nshingamateka nta bubasha bafise bwo guhindura amategeko canke kuyanga azorengana ukuri kwamye kuko kugira amategeko atogwe mu nama nshingamateka hakenewe ibice 50% kwongerera kwijwi rimwe gusa kuva naho ufise amajwi y'abashingamateka bashika 48% uri gishusho nta ngingo ushobora kubuza kurengana ivyo biri mu ngingo y'180 y'iryo bwirizwa shingiro. Ikindi cerekana yuko byose biri mu minwe y'umukuru w'igihugu nuko perezida yifatiye mbere mu gifunsi inama nshingamateka. Akarero nuko iyi tegeko towe n'inama nshingamateka rikemezwa bakaca bajana kwa perezida abonye ritamushimisha aca rishira mu kabati haheze ukwezi iryo tegeko ryitwa yuko ritigeze yigwa risubirwamwo rica ryibagirwa. Murumva yuko byose yabifashe mu minwe y'aba leta y'inama nshingamateka byose biri mu gipfunsi ciwe. Itegeko rishasha rigenga amatora niribikurusha iryo mu mwaka 2020. Professeur Charles Nditije abandanya abishikiriza ingorane nyamukuru ku matora sigitoro nk'uko bivugwa n'urunani Burundi bwa bose. Uwo mwigisha muri za kaminuza abona ko ikibazo nyamukuru gihagaze ku bintu byinshi byugawe na CNDD-FDD. Ikindi ca kabiri cerekana yuko amatora atazogenda neza ni itegeko rishasha rigenga amatora ibyo bita code electorale ryashizweho ku nguvu na CNDD-FDD tabanje kugisha inama y'indi migambwe nkuko iyo migambwe myinshi yidoze mbere harimwo niyegereye CNDD-FDD. Iryo tegeko kandi ribi gusumba iryo mu mwaka 2020 uturorero nuko atana kimwe rivuga kuvyerekeye gucungera ngena amatora ariko aragenda ningene ibyavuyemwo bimenyeshwa canke ingene abadashimye ayo matora baheza bakitwara. Riranka kandi inani z'imigambwe kuko kugira ngo urunani rw'imigambwe rushingwe rwemezwe haba hamaze kumenyeshwa ikirangamisi c'amatora ivyo biri mu ngingo ya 29 agace ka kabiri. Numva rero yuko amaze kuvuga bati kirangamisi bati amatora azobaye kuva ngaho gushaka kuri iki kiringo nta mwanya baba gifize kwiyamamaza kumenyesha ingabo n'imigambi yabo. Nico gituma rero atakigenda kuko izo nani ntaco zomba n'ivyo byose biravye naho kefi nibizi yavuze ko ingorane ari kubura igitoro kuri abashikire abanywanyi babo nibaza yuko ico atari cyo kibazo nyamukuru nivyo byose ndiko ndatondagura biziritse byugaye kubera byugawe na CNDD-FDD. Ibindi bimenyetso vyerekana ko amatora yimirije azogenda nabi bishikirizwa na Professeur Charles Nditije tukazobigarukako mu makuru yacu yo hanyuma. Professeur Charles Nditije abona ko umuti urama aruka abarundi barengera ibibatandukanya bakaja hamwe bagahata leta ya CNDD-FDD amakungu n'akarere bikemera ibiganiro bidakumira kugira abarundi basubize mu buryo ibintu byose byasambuwe na CNDD-FDD haboneke ituze mu gihugu. Nditije naho adashima ko biva mu mashi bikaja mu migere ibiganiro tabaye abarundi bazoruhira kubicisha mu migere. Kinone umuturama n'uyuhe ndamvura idahitanye baza yuko abarundi batakwiye kwihebura nuko twese abarundi twonengera bitandukanye by'ubutu by'ubututsi abakenyezi abagabo imigambwe amashiramwe yigenga ntabwo ngo Jesse rabi bya politike abakiri bato abakuze abahunze igihugu abari mu gihugu twese twoje hamwe twagira unani rw'intamenwa twahata leta ya CNDD-FDD tukarahata n'amakungu n'akarere ikemera ibiganiro bidakumira kugira turabe ibyo byose yononye dusubize ibintu mu buryo cyane duhereye gusubiza umutamana amasezerano yarusha hakaba leta yifata kibanza kugira ngo ayo masezerano yarusha asubizwe umutamana imigambwe amashirahamwe yigenga byasambuwe bisubire gukora vyidegembya hanyuma hategurwa amatora mu amategeko yose mabi yacuritse akosogwe imanza z'impimbano abahunze ibyo byose bisubirwemwo kugira ngo haboneke ituze mu gihugu. Ibyo rero nivyo mbona bikwiriye
n'ivyaramuka byanse nibaza yuko abarundi bazogira ati bya kabiri ni kera byanse mu mashi bashire mu migere nivyo mbona mbwase ntavyo nipfuza mugabo ngo kataretse kaba gasema. Kuvyerekeye amatora yimirije mu makuru yacu yejo muzokurikirana ibishikirizwa na Ahmed Niyongere arongoye ishirahamwe Rukristu Akate Burundi akaba ari no mu bashingwa manza bituye amasentare mpuzamakungu harimwo sentare mpanavyaha CPI ku mabi arimwo ubwicanyi bikoregwa abarundi kuva mu mwaka 2015 ngo yarayifatiye mu gahanga abashinga amateka bivugwa n'abanyagihugu inyuma yo kumva inyishu abashinga amateka baraye babajije umushikiranganje wa mbere mu gihe yararamutse ashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu gice ca mbere c'umwaka 2024 ushira 2025 umushinga amateka Pamphile Marayika yatowe mu mugambwe CNL abaza umushikiranganje wa mbere mu bibazo vyiwe asaba ko umutegetsi afise uruhara runini mu bijanye n'igitoro gikenye mu Burundi atanga imihoho kuko mu gisata c'igitoro hari ingorane imaze igihe kinini aho n'umukuru w'igihugu aribwa igiturire kubera igitoro. Tumukurikire. Ndagira mbere ku gitoro ndagira amazina ko umushikiranganje wa mbere ko yoba arashika ajya kuri marché central kuri parking abanze arabe abantu batonze barindiriye amamodoka aho izuba ribakira bamwe bakikorera amasakame abandi amasakano abandi bakikoreza portefeuille hama y'imvura iguye abantu bagasanzara n'uwarari imbere ku murongo akaca agaruka asanga ari inyuma kugisanga n'ukuri abantu bashika umusizi ko nyakwa umushikanganje barahashika hama ngo narabe n'abantu bagenda n'amaguru kubera ingorane z'igitoro. Hama ikindi nuko tuzi ku isoko mpuzamakungu yuko zinite domesile z'igitoro ko ari lobari canke loli mugabo amaze ko yoba amaze kumva inite domesile cyashobora kuba presque legalize iyo bita igicinju bwambwi bwacu canke ikibido birumvikana yuko muri iyo secteur y'igitoro harimo ingorane. Hama tugeze aho nagomba kubaza ubwato batubwira ko bwaba buri i Dar es Salaam amaze amezi 7 burimo igitoro nagana amazi kwa mushikanganje ko ivyo bari byo ivo yiyihe hama nivyo ari byo kandi le stationnement ziriwe nande hanyuma hariho aho twumvise yuko ishyirahamwe jeje igitoro Sopebu bariye igiturire umukuru w'igihugu ishika miliyoni 4 byumvikana yuko muri Sopebu hari akantu kakajagari mugafumba yuko Sopebu ari actionnaire muri Sopebu Sotemaneka barishira hamwe igimba ubutari aho abantu bose bari biteze yuko ubutari buryo gusahiriza ubutunzi bw'igihugu none mu gihe bari bakosoye bari barakuramo amakontra atameze neza muri iyo secteur bakuramo abantu babasuma hamakajamwo isopebu na umva iri desorganisé n'est-ce pas des aviations pour aviation Pierre hanyuma nkavuga iki turavye iki kibazo cy'igitoro ingorane ziteye yakwa mushikanganje wa mbere ubwo nimufata umwanya mukaraba nambari Sopebu nambari mushikiranganje ajejwe energy n'igitoro nambari mwebwe nyene nambari handi quelque part bikorera uro responsable no kuri agatanga imihoho iki kibazo cy'igitoro no kuri kirakisibije. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yishura ibibazo by'abashinga amateka harimwo ivyabajijwe n'umushinga amateka Marayika ko yashitse imbere y'abashinga amateka kugira atange icegeranyo ngo ibikorwa by'abashikiranganje bose si wavyikorera akabwira abashinga amateka ngo bareke kumubaza ibyo adashobora kwishura ngo nuko bamenyereye ko acapfukama agasaba imbabazi. Agira maze sabi imbabazi akondere ko sabi imbabazi maze ngiye muri kibazo kibazo bose ko umuntu abaje ikibazo abashaka kuronka inyishu kandi abashaka gutomokerwa imbabazi rero navuze mbanza gusaba agira banze ndabibutse ikibwirizwa shingiro rivuga l'article y'ijana na 33 ibwirizwa shingiro ivuga yuko
umushikiranganji wa mbere niwe ashinzwe kuremesha no gutunganya ibikorwa bya leta. Umushikiranganji wa mbere niwe akoranya inama zo gutegura inama nshikiranganji. Mu gifaransa bavuga bati le premier ministre anime et coordonne l'action du gouvernement. Le premier ministre